gitukura none nawe waguze kuba kuru b'abasaserdoti jewe nagutoboreye inzira mu kiyaga none nawe wantoboye mu mbavu n'icumu jewe nakubwiye imbere ndi mu nkingi y'igicu none nawe wangiye imbere unjana kwa Pilato jewe nakugaburiye imana mu gahinga none nawe wankubise amakofe n'inkoni jewe naraguhaye amazi yo kunywa ngo nkurokore none nawe wampaye indurwe n'isiki ngo ndabinywe jewe narahanye abami b'i Kanani ndabahora wewe none nawe wankubise umubingo ku mutwe mbega gihugu canje none nakugirira iki